muhorane umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Mariko. Muri irya minsi Herodi yari yafashe Yohani amuta mu ngoyi ku kosho ka Herodiyade umugore wa mwene wabo Filipo yari yabiriye. Ubwo rero nuko Yohani yama abwira Herode ati ntibikunda ko wogumya umugore wa mwene wanyu. Niho mbere Herodiyadi nawe yamwamanira akazikira ashaka no kumwicisha, ariko ntiyabishobora kuko Herodi yatinya Yohani abona ko yari imvuga kuri, akaba n'umweranda, mbere yamamukingira yumvise ijambo ryiwe yabura uko abigira, ariko ntikimubuze kumutega amatwi. Umunsi urashe uja washika, umwe waho Herodi yararamutse aterekera abapfasoni biwe n'abashingantahe n'abakuru bo mu bugarire ku mibukiro y'ivuka ryiwe. Umwigeme rero w'umwe Herodiyade arinjira aratamba ashimisha Herode n'abatumire. Umwami rero abarira nyamwigeme ati nusabe ico ushaka cyose ndakiguha. Agira ko aramurahira ati ico nsaba cyose ndakiguha, naho coba igihimba cy'igihugu canje. Arasohoka rero abwira nyina ati mbega nsaba iki? Nawe yishura ati umutwe wa Yohani Batista. Aca yinjira ubwo aho umwami yarari ati nshaka kumpa ubunyene ku nkoko umutwe wa Yohani Batista. Umwami bimutera umwikomo, ariko ntiyubahuka kumwangira ku ndahiro ziwe no ku batumire bari bavyumvise. Atuma umurinzi buno nyene ngo azane umutwe wa Yohani Batista. Uno nawe aja gucira Yohani umutwe mw'ibohero, awuzana ku nkoko awuhereza nyamwigeme nawe awuhereza nyina. Abigishwa ba Yohani ngo bavyumve, baraza gutwara ikiziga ca Yohani baragihamba. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye, Imana mu mugambi wayo wo gukiza abantu ishima guca ku bantu nyene. Yaraciye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya kubera ego yiwe atuvyarira umukiza wacu Yesu Kristo ku bubasha bwa mutima mweranda. Na Yesu Kristo ubwiwe naho ari Imana yashimye gufata kamere y'umuntu. Muri byose yari ameze nkatwe kiretse igicumuro, niko ikete ryandikiwe Abahebreyi ikigabane ca 4 umurongo wa 15 tubwira. Muri ubwo butumwa Imana itorera abana bayo bwo gukiza bene wabo biciye mu kubereka inzira iyo Mana ishima ko bokurikiza. Intambamyi muri ubwo butumwa ntizibura gushika mbere no ku rupfu, nk'uko tubijiye kuvyumva kuri Yohani Batista mu nkuru nziza. Ariko iyo Mana serukundo nihagarikira uwiba yatumye, nk'uko yaremesheje umuhanuzi Yeremiya imubwira ko ahaguruka akabwira bene Isirayeli ibyo yamutumye byose, akabivuga atabwoba, atarazi igihagararo cabo, ariko arabwira baba bami, abatware, abahereza nk'uka mbere n'igihugu cose. Ubwo butwari Yohani Batista yarabwerekanye mu butumwa bwiwe, mu kuvugisha ukuri atari y'umunwa, guhera mbere mu ntango z'ubutumwa bwiwe, aho yatumirira abantu kwisubirako akoresha kandi amajambo akazi. Turabisoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo twashikijwe na Matayo ikigabane ca 3 umurongo w'indwi ku w'icumi, aho agira ati ngo haboneye abafarisayo n'abasadukayo benshi baza kubatizwa, yababwiye ati ubwoko bw'imambamwe, ninde yabahanuye guhunga ishavu riri mu kuza? Nimukore ikintu cyerekana umutima wo kwihanura, ntimuhirahire ngo mwibwire mu mitima yanyu muti data turamwifitiye ni Aburahamu. Mukuri ndabibabwiye
aya mabuye mubona ngaha Imana irashobora kuyaremamo abana ba Aburahamu. N'ubu ishenyi iramaze kunega ku mizi y'ibiti, igiti cyose kitanga ivyamwa vyiza kiza gucibwa gituribwe. Murumva yuko yakoresha amajambo ahambaye. Ubu naho rero ahanura Herode mu majambo atomoye adakikiriza agira ati, nturekuriwe kuba ufise umugore wa mwene wanyu. Nagize ngo tubiravye ngo urabona ngo raba, oya, yamubwiye ati nturekuriwe kuba ufise umugore wa mwene wanyu. Bikatwibutsa mbere ingene n'umuhanuzi Natani yagirije umwami Dawudi ku caha yakoze cyo kwicisha Uriya agatako gatwara umugore wiwe. Turabisoma mu gitabo cya 2 cya Samuel igihone cya 12. Umuhanuzi atumwe n'Imana ahamagara kuvugisha ukuri, kuko abarondera kukuri kuja ahabona, abantu bakava mu nzira mbi barimo bagakurikiza ukuri kw'Imana. Na Papa Paul wa gatandatu aratubwira ko uwigisha inkuru nziza ategerezwa kuvugisha ukuri. Uwo rero aratandukanye n'abironderera ico rirenza bama bariko barashishitira cyane cyane abatware, babwira ko byose bigenda neza ari amahoro, naho byoba biriko biracika. Uko kuri Imana ituma gushikiriza abenshi ntibakwakira. Mbere yo gushikiriye abafise ububasha baca bukoresha mu gushaka kuzivya iryo jwi nka Herodi, aho Yohani Batista amubwiriye ko atarekuriwe kuba afise umugore wa mwene wabo Filipo, yaciye ubwiwe amufatisha amuta mw'ibohero ku kobosho ka Herodiyade. Naho Yohani Batista yari mw'ibohero rigizwe n'impome, burya niwe yidegemvya ku mutima kuko yashikirije ukuri kandi ukuri kuzuye. Herodi nawe n'ahari mu ngori we agasa n'uwidegemvya, burya niwe yari mw'ibohero ry'ibicumuro ibyo gutwara umugore wa mwene wabo, ugupfungira ubusinzirakarengane gushika n'aho amwica. Umuntu urenganije, uhohoteye gushika mbere n'aho umwica, ibyo ntivyijana igihe utarasubiza hamwe nawe n'Imana, umutima uguma uhoshe n'aho abantu babona umenga uridegemvya. Herode byaramugora gufata ingingo yo guhindura inyifato yiwe. Twumvise ko yatinye Yohani kuko yarabona ko ari umuntu w'intungane, umweranda, kandi ibyo amubwira ari ukuri mbere akama amukingira. Twabyumvise yaramwumviriza, ariko akazazanirwa cyane akanezerwa gusa no kumwumviriza, ntashire mu ngiro impanuro yamuhaye. Herodiyadi we suko ngo yamwamanira inzigo y'akazikira, agashaka no kumwica, yamara ntabishobore, yarabuze akaryo gusa. Herodiyadi mu kuvana na Filipo akaja kwa Herodi umwami, nitwokeka ko yaragiye kurondera akarusho, iteka n'ibanga ry'urugo abatereye aho, nk'uko mu gihe ca none harabubaka ingo bakurikiye amarongo gusa. Ingo nk'izo ntiziheza ngo ziragame, kuko zidashingiye ku rukundo urwo rudahera, nk'uko Pawulo mweranda abitwibutsa, ahubwo ziba zishingiye ku bintu bihera, ari naco gituma zitaragama. Herodiyade hakava mu bintu bidatunganye ngo yidegemvye, yahisemo kwicisha umuhanuzi kuko yabona ko ariko aramugora, mbere ashaka kumukura amata mu kanwa. N'ubu hari abo umuntu ahanura kuva mu ngeso mbi, ingeso mbi za zindi zinjiza amahera menshi, wamuhanura ko yokingira inyungu rusangi mu kurwanya ibiturire, gukurikiza ubutungane, bakakubonamo umwansi, mbere umwansi wo kwikiza. Uyu munsi mu kwibuka ingene Yohani Batista yapfiriye Imana, twese dusabe umutima mweranda kugira ngo atuyobore mu gufata ingingo nziza zerekeye ubuzima bwacu, kuko urashobora gufata ingingo itabereye na kazoza ugasanga karabaye nabi kubera ingingo wafashe. Twosabira kandi abari imbere y'abandi
mu kubayobora ndetse n'ababahanura ntibabe nka Herode na Herodiyadi bafatanije mu kwica inzirakarengane, ahubwo bagwanira ukuri n'ubutungane kugira ngo abo basukurira babane mu mahoro kandi amahoro arama. Hari umwerano umwe yagize ati si vyiza ko umuntu afata ingingo ahimbawe cyane canke ashavuye cyane. Herode kubera guhimbarwa n'intabo y'umukobwa wa Herodiyadi kumbure n'ibindi byari mu munsi mukuru, yamubwiye ko icyo amusaba cyose akimuha mbere ashyirako n'indahiro. Ubona ko hari n'abatumire benshi. Umwigeme amuzaniye umutwe wa Yohani Batista, twabyumvise ko umwami byamuteye agahinda atari bwigarure kubera indahiro. Reka twigisha ko mu gufata ingingo gushishoza no kubaza umutima tudafatiye ku bishobisho vyama ari nkenerwa. Intumbero y'urubanza rwa Herodi kwari ukwibuka ivuka ryiwe, ariko twumvise ko kuri Herodiyadi kabaye akanya keza ko kwikurako Yohani Batista. Muri iyo nyanda ya misa dusabire abo bose bahengera imanza zigeze, kakaba akaryo keza ko kwibangikanyishano kugira bagandagure naka canke banaka kubera inzigo ishingiye kuri iki canke kiriya. Twumvise inzigo ya Herodiyadi icyo yari ishingiyeko. Bisubiye itwokibagire gusabira nabo iminsi mikuru yo kwibuka ivuka ryabo canke iyindi ihera bagiye mu buhumbu n'ingeso mbi zindi. Uguhimbarwa arivyo vyari mu ntumbero, ugasanga ku guhimbarwa kuvuyemo agahinda nk'aka ka Herode. Mu kwibuka ubumaratiri bwa Yohani Batista twokibagira gusabira abamaratiri b'iki gihe, baba bishwa bahorwa ko ari abakristo, abahohoterwa, abahamwa bagafungwa, mbere bakirukanwa no mu buzi kubera bariko badoma urutoki ku makosa n'akarenganyo gakorwa, abaturatuzwa kubera akarenganyo bagirirwa n'ababarusha ububasha, abavyeyi baturatuzwa n'abana bibarutse, n'ibindi muri rusangi. Abo bose batunduye kubera akarenganyo bagirirwa batagira gitabara. Twosabira kandi ba Herode n'aba Herodiyadi b'iki gihe, tutibagiye n'aba barinzi, ukuvuga abo bose baja hamwe bafatanya kugira ngo bake ubuzima abandi. Tubasabire guhinduka, kuko Imana ishaka ko abantu bose bokira bagashikira ubumenyi bw'ukuri. Niko ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Timote, 2:4 bitubwira. Tugire Kristo.